Ndabaramukije bakunzi ba Ntamvu Idahita TV, amagara meza, kugubwa neza, kuranirwa nivyo ndabipfurije mu vyanyu no mu banyu. Mbaye ikaze mu kiganiro cacu cuno munsi. Rero nagomba ngo turabire hamwe amajambo yandi yavuzwe n'uwitwa Brian Tracy mu ntumbero ya vya biganiro twavuga yuko burya umugani ugana kariho. Amajambo yagiye avugwa n'abantu muri ivyo bihe vyarenganye, akirimwo n'inyigisho zihambaye mu buzima bwacu bwa misi yose, mu ntumbero yo kudutera intege, mu ntumbero yo kutwigisha, mu ntumbero yo gutuma dushika ku rundi rwego rwiza mu buzima, kugira ngo bidufashe gufata ingingo, bidufashe kumenya niyihe ngingo dukwiye gufata, bidufashe kumenya uko dukwiye kwifata muri ibi canke biriya, kubera murabizi yuko abakera bagiye bavuga amajambo ari mu ubwenge kandi ashobora gufasha umuntu. None rero uyu Brian Tracy yavuze amajambo muri citation yiwe imwitirirwa, avuga ngo une personne moyenne avec un talent, une ambition et l'éducation peut dépasser le génie le plus brillant dans notre société si cette personne a des objectifs clairs et ciblés. Dusubiremwo, abumva igifaransa neza bashishikare kuvyumva, hanyuma bari nabo turafashanya kubishira mu Kirundi kugira ngo dushishikare twese kunguka muri kino kiganiro. Une personne moyenne avec un talent, une ambition et l'éducation peut dépasser le génie le plus brillant de notre société si cette personne a des objectifs clairs et ciblés. Uyu ni uwitwa Brian Tracy yavuze aya majambo. Aya majambo mu Kirundi tugerageje kuyazana, mbega twovuga ngo iki canke yovuga ngo iki, yotubwira ngo iki? Aya majambo avuga ngo umuntu abayabaye wo ku rwego rusanzwe, wa undi novuga ngo bo hasi, atari camamare, atari gihangange, atazwi nk'umuhinga, umuntu abayabaye nciyaho asanzwe, wohonyora ko ukarengana, worenganya ntaronke ikimurenganura, ariko ngo akaba afise impano, talent, impano canke ingabirano kumbure, hanyuma kandi akaba afise une ambition, no kuvuga afise ishaka canke ugushaka gushika ku kintu kidasanzwe, afise inyota yo gutera imbere, afise icaka co gushika kure mu buzima. Umuntu novuga ngo aharanira gushika kuco yipfuza gushikako, umuntu aharanira kuba uwo yipfuza kuba we, afise une ambition mu buzima bwiwe yico yipfuza gushika ko muri kubona kazoza kiwe. Hanyuma kandi akaba afise na education, afise ubumenyi, yize, yemera kwigishwa, yemera kurerwa, yemera gukosorwa, yemera kwigira ku bandi, yemera kuraba abandi babishoboye nabo ingene bavyitwayemwo, yemera kurondera kumenya ivyo atazi. Hanyuma ngo uyu muntu arashobora kuruta cane canke arashobora guca kurengana canke se kurusha umuntu twari tuzi yuko ari gihangange, ari incabwenge, novuga ngo wa wundi bavuga ngo yarabivukanye, le génie le plus brillant dans notre société. Wa muntu tuzi yuko muri vyose abishoboye, abizi, novuga ngo bavuga ngo ni akadomene kiwe, uyu ni naka, niwe yobazwa vyose, niwe ncabwenge, niwe muntu novuga ngo azwi ko ari umuntu novuga ngo aciye ubwenge, abona kure, ashoboye ibintu vyose tubona kumbure muri societe, mu kibano, ngaha mwikarici iwacu. Uyu muntu ngo tuzi kuri urwo rwego yuko ari le génie le plus brillant, umuntu w'incabwenge, novuga ngo natwe ibyazi n'ibyo ashoboye bidutangaza, tumubonamwo ubuhinga budasanzwe n'ubumenyi budasanzwe n'ubwenge budasanzwe bwo ku rwego rwo hejuru. Ngo uyu muntu rero tubona gutyo muri societe ngo
arashobora gusumbwa kurutwa na wa muntu abayabaye asanzwe ku rwego rwo hasi tubona ko ari nciyaho, mugabo akaba uyu muntu afise impano kanaka, ingabire kanaka muri we, hanyuma kandi uyu muntu akaba afise ihangiro, akaba afise novuga ngo inyota, kandi akaba afise amerekezo y'ico yipfuza gushaka, akaba afise ambition y'ibyo yipfuza gushikako, ni ukuvuga afise ugushaka, afise ishaka ryo gushika kure mu buzima. Hanyuma kandi uyu muntu akaba yemera kwigishwa, kurerwa, guhanurwa, gukosorwa, gushirwa ku rutonde no kurabira ku bandi kumbure bagize babishoboye, ingene bavyifashemwo, ingene bavyigenjejemwo, ingene babikoze. Uyu muntu arashobora ngo guca kuri wa muntu kwa tuzi kumengo ni umunyabwenge, afise ubwenge yavukanye, novuga ngo yavutse ari umuntu novuga ngo w'igitangaza, abantu bose bamutangarira, tubona kumengo vyose wewe biri mu maraso, vyande bavuga ngo marasonere. Uyu muntu tubona kumengo wewe vyose biri mu maraso, ntirirwa arahangayika, ntibimugora, n'umuntu nyene novuga ngo Imana yaremye ngira ngo mu buryo buri particulier, mu buryo budasanzwe ugereranije n'abandi. Uyu muntu ngo naho abonekana ko ari umuntu abayabaye, aciye bugufi, asanzwe, atazwi, ata byinshi by'ubuhinga wanashaka wo mubonamo, mugabo ngo kubera ko afise impano muri we kanaka, hanyuma kandi akaba afise icaka, akaba afise inzara n'inyota byo gutera imbere, byo gushika kure. Uyu muntu kandi akaba yemera kwiga, kurerwa, gukosorwa, guhabwa indero, gushirwa ku rutonde, akaba yemera novuga ngo kurabira ibyiza ku babishoboye. Uyu muntu ngo arashobora kunguka, agatera imbere, ngo akagera ku rwego no rwo kurengana, guca kuri wa muntu akamusumvya, hanyuma bakavuga bati none mbega naka yahavuye abishobora gute, kumengo byari ibintu byo gupfundikanya. Ikintu rero ngaha ano majambo agomba kutwereka ni ikihe? Agomba kutwereka yuko mu bijanye n'iterambere, mu bijanye no kunguka, mu bijanye no gushika kure mu buzima, mu bijanye no kubaka ibintu bidasanzwe mu buzima, mu bijanye no gushika kure mu bijanye n'ubuzima, aha hantu ataco bitwaye kuba umuntu womengo ari hasi, amatangura yiwe ni mato cane, umengo ntiyobishobora, umengo ntafise n'ivyo mufasha kubishobora. Uyu muntu iyo yiyubatse, uyu muntu iyo novuga ngo karaktere yiwe igizwe na ambition, hanyuma kandi akamenya ngo jewe nubwo ntafise ibikenewe vyose, ibisabwa vyose, ariko muri jewe ndafise impano yo gukora iki kintu kanaka. Muravyumva neza, birasaba ko umuntu aba afise talent yo gukora ikintu kanaka, kuko twarabonye yuko mu muntu uko yoba ari kose hariho ubushobozi Imana yanyegeje muri we, yashize muri we, hariho ikintu umuntu ashoboye, novuga ngo gishobora kumutunga no kumubeshaho, akaba yuba umuntu w'akamaro kuri we ubwiwe no muri societe yose. Rero uyu muntu ngo apfe kuba gusa azi ko afise impano kanaka. Hama bwa kabiri uyu muntu apfe kuba afise ishaka, avuga ngo ndabinyotewe, ndakeneye kubishikako, ndakeneye kubikora, birakunda, birashoboka. Abe yiyumvisha yuko impera n'imperuka nawe azobishikako, abe ari umuntu yumva ko ari convaincu ko ashoboye kubishikako kandi ko ategerezwa kuzobishikako. Uyu muntu afise iyo ambition, afise uko gushaka, afise iyo nyota, afise ico caka, afise iyo nzara yo kwipfuza kubishikako, ngo hanyuma kongera ko rero education nayo cihurikiramwo ibyo twigishwa, ibyo twigira ku bandi, ubumenyi buhuye n'ingene umuntu yoshika kuri biriya vyose yipfuza gushikako. Uyu muntu ngo nta kabuza
akoreye muri ivyo bintu byose uko ari bitatu, ambition, education na talent yiwe, bikaba identifié, akabimenya, akamenya ati jewe impano yanje niyi, ico nshoboye niki, nshoboye kurima, nshoboye kworora, nshoboye kuvuga, nshoboye kuririmba, nshoboye ibi nibi, nshoboye gukina umupira. Hanyuma agacagira iyo ambition, akumva yuko yiyemeza kubikora vyanka vyako, navuga ati ntegerezwa kubishikako, akumva ko afise iyo nyota yo kubishikako, akumva ko afise iyo nzara yo kubishikako. Hanyuma kandi agaca haranira kurondera ingene yobishikako, hanyuma akagira icitegererezo ciza mu kwigishwa no mu kwigira ku bandi babishoboye n'ingene nawe yobishobora. Uyu muntu ngo arashobora gushika kure cane, akanarengana babandi bose tuzi yuko bakomeye. Hariho abatunzi twumva hirya no hino kw'isi, mugabo haheze imyaka 2 imyaka 3 ugaca wumva ngo ntakiri umutunzi wa mbere kw'isi. Mbega biba vyagenze gute? Uba yamuciye ko ni umuntu nawe yimenye neza ko nawe abishoboye, afise impano kanaka. Hanyuma kandi uyo muntu nawe yabaye umuntu avuga ngo mparanira kubishikako, ntegerezwa kubishikako, akavyiyumvisha yuko ategerezwa kubishikako. Hanyuma agahitamwo rero kwiga kuraba neza ingene yokenyura imikenyero yose ishoboka kugira ngo abishikeko. Hanyuma rero birangira uwari umutunzi wa mbere kw'isi akuwe ku ntebe, hakaza uwundi. Kubera iki? Umuntu iyo yimenye, hanyuma akamenya n'ivyo ashoboye n'ingene yobikora n'ingene yobishikako, yobishira mu ngiro, birakunda yuko nawe ashobora kuba excellent muri iyo domaine cyangwa se muri ivyo nawe ariko aripfuza gushikako. None rero dutera dusozera, mbega wewe wipfuza gushika kuki? Mbega wewe uri muri aba bajene b'ibihangange bavugwa, canke uri muri aba bantu bato bato babayabaye? Muri kino kiganiro rero nzangwa no kukubwira ngo tutitaye kuwo uriwe, tutitaye kuho ukomoka, umuryango uvamwo kumengo nyene n'abantu badashika kure, n'abantu batiga menshi, nta badogiteri bariyo, nta bantu bafise imiduga bariyo. Birashoboka cane uvyiyumvishije ukaraba ati mbega nikihe kintu nshoboye, numva nkunda cane, numva kimbangukira, numva ko igihe cose nogikora kandi nkagishikako nkagishobora. Hanyuma gira iryo shaka, wiyumvishe ko bishoboka, ubinyotegwe, ubisonze, wumve yuko igihe cose umengo ntiwojya ngo uryame utabishitseko. Hanyuma emera wige, emera uce ku rutonde rusabwa kugira ngo bikunde, emera urondere ubumenyi, ushakashake vyogenda gute none kino kintu canje ngo ndagikore neza. Urabona jewe ibi bintu vya media ndiko ndakora, bike maze kumenya nahisemwo kubirondera. Sivyo twize mu mashuri, muri secondaire nize lettres modernes, hanyuma muri kaminuza naho niga sciences infirmières n'ibindi kumbure. Nagize novuga ngo nagizemo ama formation nize, ariko mugabo nta bintu vya media birimwo. Rero burya gerageza kuraba abandi kuri YouTube ico babivuga ko, mbega umuntu yifata video gute, mbega umuntu agira montage gute, kugira ngo ndonke basi ubumenyi do base bumfasha gushira mu ngiro ya ambition mfise muri jewe nipfuza gushikako. Na hariya nipfuza gushika mu bijanye no gusangira n'abantu ibijanye n'ubumenyi n'impanuro n'inyigisho zindi mba numva yuko nogira nte nofashisha abandi. Hanyuma ubuvyumvirije akumva ko ari ibintu vyubaka, ari ibintu bimwigisha, ari ibintu bimuhanura, ari ibintu bifise akamaro, bigizene bimumariye. Urumva rero iyo mvuga nti jewe wapi ibi bintu sinavyize mu ishuri, ibi bintu nkiyumvisha ko nabishoboye, ntavyo nopfuye nshoboye. Mugabo kubera yuko navuze nti ndumva yuko iyo bija hose nafise ikintu novuga ngo ni tala c'ubumenyi mfise, nosangiza n'abandi impanuro, nosangiza abantu. Hanyuma
ngo nce mpitamo mvuga ngo ubu rero mfise aho nifuza gushika, numva nyotewe sinjya ngo ndyame ntabishitseko. Iyo ni ambition. Hanyuma rero ngo mpitemo kuvyiga ngire education, nitware nkuko abantu bari muri ivyo bintu bashobora kwitwara, bategerezwa kwitwara, ngo ngerageze guharanira kubikora nkuko abandi nabo babikora cyangwa nkuko bisanzwe bikorwa. Ntibyari gukunda yuko na hano hato yamaze gushika ndahashika. Aha rero niteze ko nahasumba nganzo hashika. Kubera iki? Kubera yuko ibi nivyo ndiko ndashira mu ngiro, kandi nawe ni wabikora gutyo hariho ahandi heza ushobora gushika mu bijanye n'ubuzima. None rero nano majambo twumvise Brian Tracy yavuze: une personne moyenne avec un talent, une ambition et l'éducation peut dépasser le génie le plus brillant dans notre société si cette personne a des objectifs clairs et ciblés. Jewe Janvier Manirambo naye ntaramanye namwe aha niho ngarukije kino kiganiro cyacu cuno munsi. Urabe icigwa nawe wokuramwo, umenye yuko kandi wiyumvishe neza yuko ushobora kurengana, ushobora gusumbya kuruta kugera no ku rugero rusumba ubwo bari abantu bona mengo bari hari imbere cyane mu bijanye n'iyo domaine wifuza kugira ane kwexelamwo, guteramwo imbere wifuzamo gukoreramwo. Urashobora kurengana bari abantu kabaca ko hamwe wogira iyo ambition, ukagira education, hanyuma ukagira na tara muri ivyo bintu. Naho ubutaha tuzosura mu kiganiro c'ubutaha.